Inda rero ni ijambo ry'ikirundi rifise insiguro inaremereye kuko hari n'amajambo atari make akomoka ku ijambo inda. Aha twovuga nk'umweranda twaragisiguye, bavuga umweranda iyo bagomba kuvuga umuntu afite inda yera ata kintu cyafuje, no kuvuga atari ivy'abandi, ata abantu bahemukiye, niwe bashobora kwita umweranda. Inda rero bavuga ko hari ubwoko bw'inda butatu. Hariho inda y'imfungurwa, inda y'ivyo kurya ariyo bavuga ko ari inda y'imfungurwa ego, hakaba n'inda y'uruvyaro imwe umugabo ashobora gutera umugore nawe akayimutwarira, hakaba n'inda y'umutima, iyo narimbwiye marufi ndishira umutima mu nda. Iyo nda y'umutima rero ari ishobora gutuma umuntu yiyumvamwo iciza n'ikibi ashobora gukorera abandi. Inda rero bisaba ko izo zitatu zose umuntu ategerezwa kugira indano, kuko bavuga ngo umutima wagutse ugira indano. Iyo rero umaze kuba ufise umutima mwiza bavuga ko ufise indano. Bavuga ko ufise indano kubera iki? Bavuga ko ufise indano kuko udashobora kurya ivy'abandi. Bavuga ko ufise indano kuko ushobora kwihebera abandi maze wewe ukaronka bike muri byinshi wotanga. Nko gutanga rero nibaza ko iyo ufise indano, ufise umutima washize umutima mu nda, biragoye ko ucutanga ikintu ku muntu kugira cyongere kije gutuma akubera umuco. Kazoza FM, be your own boss.